Nitwa Gildas Yihunda impundu mbaliza BBC gahuza miryango. Nyeniteka raporo zimwe zitandukanye zirerekana yuko ibihe vy'ubutunzi bitameze neza Uburundi burimwo bitegwa n'imvo zitandukanye. Mu mvo zimwe izi raporo ziravuga yuko hoba harimwo ukunyinyana hagati y'ibihangange vy'umugambwe CNDD-FDD bimwe zikavuga ko hoba hari n'abahungishije amafaranga bakayatwara mu mahanga abandi bakayanyegeza, mbere na se Barundi arakunda komera nk'uvyidoga. None bunyinyana kugira ngo izine ntikore, bunyinyana kugira ngo habiki. Hariho amajambo menshi je maze imyaka myinshi kuva ndibura amatari nko mushinga amateka mukenguza amateka umukuru n'amakenguza amateka munyamanga mukuru je byinshi ndabizi, kandi mu mugambwe name ntwara igisata kijejwe umutekano w'umugambwe ubuzima bw'umugambwe turazi neza ibi byose bishika bigenda birashika tubizi kubera ntiba bitanguye ubu harashaka kuza ikintu ubu mugacatangwa heza imyaka 15 kavuga rero kunyinyana sinavyibaza. Ikindi kivugwa n'izi raporo nuko hari izivuga yuko n'ipfungwa rya Bunyoni yahoze arongoye ari umushikiranganje wa mbere ryo bari fise akantu ryatituye mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Rero ikibazo ca mbere ni iki: mbe hamwe vyogaragara yuko Bunyoni atezuriwe vyogira akantu vyunguye mu kunagura ubutunzi, bikanagaragara yuko yokwemera nko guca bugufi akubaha inzego zimukurira, mbega umugambwe wosaba yuko atezurirwa agahabwa ikigongwe. Ufungura Bunyoni none Bunyoni si umuntu mbe nimba uvy'ubutunzi ari we yobuye yari afise iki cyo hungabanya ubutunzi, mbega none kari umuntu apfuye naho umuntu uvuze ko ari we biturunako apfuye naho twacha muhero wocu shika kwisi twega fungwa mu mugambwe tubizi twege mu mugambwe nagomba babwire kubera ngaha turi magumyabanga n'abandi bose bavyumve mu bisanzwe indani iwacu mu mugambwe mu bisanzwe cyane umusoda mugabo impande haba hariho n'abagumyabanga bandi ndazi ikosa rya mbere yakoze mu mugambwe nukugomba kuvugira abo twahanye abantu bo muhiri wiwe twarabahanye kubera batakurije intumbero y'umugambwe tubahanye acagomba kubavugira baca barunguruza n'urubanza barushikana mu serukizi bukuru. Je namubwiye urubanza rukigwa bari babaciriye umwaka umwe cyo tubacira 5 acavuga ngo turamurenganije acafata babantu nyene twahana abajana kwa nyinshuro mukuru w'igihugu ngo bagira abakuru b'indadi kubera haje uri umukuru hari ujeje ntandase hari ibintu by'indadi haje impande mukaje ntanababwira abagumyabanga bo mu gisagara abagumyabanga bo mu serukizi bukuru nibujya rero iyo tuja amavuta n'amazi kimwe kizoja mu busi ikindi hejuru atezuriwe hari cyo kongerako sha nimba amaboko abiri ariyo yorima ubu Burundi bwose nimba amaboko abiri dufise miliyoni 25 z'amaboko 30 hafi ko amaboko ni kugwiza kabiri umuntu ariyo yohindura ibintu. Je n'abazungu nageze kubabwira turi ndi Londres ni ivyo bintu muzana abapolisi amajana abiri mukaguma kwarutisha abapolisi biwacu mu 200 nitwemera. Nta muntu umwe nta bantu babiri bovuga ngo iki nico batariho naho. Umugambwe CNDD-FDD urakwije imyaka 20 utwara Burundi. Hari raporo zimwe zerekana mpuzamakungu zerekana yuko ibisata bitandukanye bigenda bimera nk'ibisubira inyuma, ibi vy'ibitoro
ikena ry'amafaranga y'agaciro, za kaminuza bigisha baguma bagenda, ubukene bw'imiti, cyo gasanga ifumbire nka ire ntiboneka neza mu barimyi. Mbega ku bwanyu ibi bintu mumaze imyaka 20 ni myinshi, umugambwe uramutswe Burundi, vyaranse ko umugambwe ubipanga neza ukabitorera inyishu mu myaka 20? umva n'amaraporo bavuga ngo n'amaraporo mpuzamakungu, mugasa amaraporo y'iwacu kuvuga ko ibisata byose byasubiye inyuma, twogenda bukebuke tworaba. Mbe kaminuza sawa, kaminuza ejo nindi yaja muri kaminuza kumvuga ko atangorane zariho hagenda bangahe, twege kuva komine Kayogori baho ngira ngo nigera tanguja kuri kaminuza hari ubundi ndikanzobaza mbe ko nkuru yatogwa n'abantu bangahe ko muvuga ngo ibisata byasubiye inyuma, ko nkuru nitwiga tukagenda tweza amashure ngo twayobewe muga amazina yacu akunguruzwa navyo muzi apana kuza muravuga ngo na poro mpuzamakungu twobisubiramwo tukavuga tuti none nimba kaminuza irimo abantu 500 ubu hakabageza aho tugira abakaminuza abantu 10,000 gwaza kari cyo kimwe, nimba kiratawa tora ko nkuru mugabo ubu ugasanga hariho abaronka 100% ko intara ya Karusi. Ntidufate yuko akantu mukantuze kamwe twagure turabe, yego hariho bimwe ibigora bigora umugabo ari kuri kukivi uragira ibikugora atacukora none ucugorwa niki n'urugendo rero amaraporo bivana. None uburundi je Burundi bavuga ngo nibo bwanyuma kwisi mu gutera imbere, je nkavuga none gutera imbere niki ngo amafaranga ngo isinzi ngo ngo amadora $300 ngo ku muntu, je nkabaza mwaharuye twariye zigenge zose tujya mu gitondo saa 6 no ku mugoroba mwarazihaye amahera turabona ko twajegera gose. Rero ibi byo kuvuga ati ibisata byasubiye inyuma nukuraba byasubiye inyuma tufatiye kuki kera amashure yari ruhande rumwe tugende ngaha mu ntara y'Amakamba ntarise nimwe twari dufise, ubu intara y'Amakamba ifise amashuri mato 330 n'ayandi arenga, amashuri yisumbuye 120 dufise ibitaro centre de santé n'ibitaro bikuru 80 mu ntara ya kera y'Amakamba gusa. Mugabe ibintu byagira basubira inyuma, urumva tarasubiye inyuma, umva tuvuze gusubira inyuma tuzotanga ubyiga twicare twese duti turaye ko twasubiye inyuma, kuko n'amashuri batugura inkuru nziza kwisi ntibigeze bayemera ngo kubera tafashanyo baduhaye ngo ayo mashuri mwubatse mutarusi fashanyo ngo nayo twemera, urumva twarasubiye inyuma. Mu misi heze umushikiranganje w'imigenderanire shingiro ariko arategura inama itwa table ronde y'abatanga uburyo, harakantu yacishije mwavuga ati iyo haje umunyamahanga azanye amafaranga umutahe, hari abantu baza bakasaba bati umpa mwangahe, bigatuma abo bantu basubira inyuma. Mbega umugambwe murabizi muriko mukora iki? Murakoze. Bijya twabigunduye ntuvuge ngo nimishikiranganje yabivuze niki, byo twarabivuze kuko twari tufise musi abadukorera mushikiranganje bato iki ingene bakira abantu amajambo babwira, kuko bajya nyene baca batwiye ati muraraba neza hariho abantu batameze neza. Bijya twabitanguye kuva cyane cyo gituma ubu n'ubu twavuze uti no nibice ku mugaragaro tumenye uwuje ninde yamwakiriye ninde yamufashije, kubera ega hari gihe wibaza ngo bose ngo babakora kugira uburundi butera imbere, ariko hari abajeje kwirukana abantu, hari abantu bari n'inzigo bavuga bati mu Burundi ntibubake izine, kavuga ati ndabizibira gute reka nirukane uje kuyubaka, bariho